Hello guys, nizera ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa muhungu wanyu sanzwe nkorera ikinyamakuru Lil Vox TV show. Nonge ashimira wewe umaze kugira subscribe, share, like na comment kuri no rubuga canke kuri no channel yanyu aliyo Lil Vox TV show. Aho uno musi tugiye kuyaga ku makuru ari kavugwa mu gihugu c'u Burundi, aho nyene cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashoboye kugendera uruganda rusanzwe rushona impuzu za gisirikare haba n'iz'abapolisi. Mu gihe abapolisi abasirikare aho bari bamaze imyaka itari mike bataroswa imyambaro mishasha y'akazi kabo ka misi yose, aho bari mu myidogo myinshi cyane, ndetse n'abanyagihugu bakabandanya basemerera ku mbuga zigiye zitandukanye bavuga ati zo ncungu z'igihugu, abo biguze igihugu nibarose imyambaro nabo bambare bashobore gusa n'abandi, bashobore gusa neza. Kandi nongera ndakwibutsa ko wewe nimba uri muri bamwe badaheza ibiganiro vyacu umenye ko uhomba vyinshi, aho bino biganiro vyacu bica kuri Lil Vox TV show mu gihe bisanzwe vyigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka dushobore kwinjira neza na neza mu makuru hayavugwa mu gihugu c'u Burundi yerekeye hanini abasirikare, abapolisi ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zijejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi, aho nyene icubahiro yashoboye kugurura uruganda rushasha rushona impuzu za gisirikare n'igipolisi aho ni mu gihugu c'u Burundi. Kandi ugo ruganda rushona impuzu za gisirikare ruje guteza imbere igihugu c'u Burundi ndetse gwinjize amafaranga menshi mu kigega ca leta. Perezida Evariste Ndayishimiye abandanya semerera ati yaba abanyamitaye bo hanze canke abari hagati mu gihugu c'u Burundi ko boza kugurura inganda mu gihugu c'u Burundi kugira ngo biteze imbere igihugu cacu ciza arico igihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi aho no musi yashoboye kugendera uruganda rusanzwe rushona impuzu za gisirikare n'iz'igipolisi ruri mu ntara ya Gitega. Bene ugo ruganda babandanije bashikiriza ati iyi ni intambwe dushoboye gutera, aho runo ruganda ruzoteza imbere impuzu zikorerwa mu gihugu c'u Burundi kugira ngo nazo zishobore kumenyekana mu makungu haba hirya no hino ku isi. Mu gihe babandanije bashikiriza ati bizoteza imbere ikigega ca leta bivuye ku mpuzu zikorerwa indani mu gihugu c'u Burundi. Nongera ndabibutsa ko ugo rugendo rwabaye uyu munsi n'urugendo rwabaye kugira ngo nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobore gushigikira abanyamitahe bari mu gihugu c'u Burundi haba n'abanyamitahe b'abanyamahanga. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aho asanzwe agira ingendo zigiye zitandukanye mu kugurura inganda zikorera mu gihugu c'u Burundi, ivyo byose abigira ngo kugira ngo atere intege abugurura inganda mu gihugu c'u Burundi, ndetse yongere yereke abandi banyamitahe ko boshobora kuza mu gihugu c'u Burundi bakugurura inganda zigiye zitandukanye zigashobora guteza imbere igihugu, ubutunzi bw'igihugu ndetse n'ikigega ca leta kigashobora kungukiraho. Kandi aho hose ni mu gihe huguruwe uruganda mu gihugu c'u Burundi rufasha guha akazi ugwaruka rwinshi rusanzwe ruri mu micungararo igiye itandukanye mu gihugu cacu c'u Burundi. Kandi ugo gwaruka rukongera rukerekana ko ibikorwa bikorerwa mu gihugu c'u Burundi bishobora guhangana n'ibindi bikorwa bikorerwa mu bihugu bigiye bitandukanye, aho nshatse kuvuga ati bishobora guhanganira amasoko mpuzamakungu kandi biba vyakorewe mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yarangije ashikiriza ati ko leta y'igihugu c'u Burundi izobandanya gushigikira ibikorwa bije gukomeza ubutunzi bw'igihugu no guteza imbere igihugu c'u Burundi, bikongera bigatanga akazi kugwaruka ruri mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari mu micungararo y'ibindi bihugu.
aha niho ikiganiro cacu twabategure kigiye kurangirira, ndetse nongera ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga rwa Lil Vox TV show ko wobandanya kugira subscribe, share, like, comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, kandi ibiganiro bigiye ko ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu.